ibindi bihe bibi je nibuka ni chaque défaite twagira n'urunani jewe kuko twafuma dutsindwa n'andi ma equipe mugabo gutsindwa n'urunani jewe ntivyigera bipasa ni ukuvuga chaque défaite twatsindwa n'urunani vyarambabaza hama hariho n'iyindi défaite nibuka yatubabaje ni défaite twatsinze urunani muri demi finale co tuba eliminer na Muzinga yari muri playoff muri New Star nagize problème ya genou nagize problème ya genou c'était en 2010 9-10 fin ya 2009 twinjiye muri 2010 cangira problème ya genou hama problème ya genou byabiniza kuguma yikinirako ngoma ndayikinirako haragera kuri stade rero gene kagumbyimba ukayikinirako imivyimba hama marigama yaramaze kubatusha umuganga canambira ati rero hanyi il faut opérer angenda yo opérer l'opération cyandatinya nta diplôme jewe nari mfise ngaha hanyi mu Burundi nta byari kubikunda kubimenya hama naraje kuma internet jewe nyene nije nigirisha ama formation yiwanje nta sinigeze ngira formation ngaha ni formation nagiye kuzigira maze kugenda Lausanne nitwa Lionel Nkurunziza benshi bazi ku izina rya Loko igituma banyise ko nari nkiri muto amatwaya nk'abandi bana bose bakina football hama rero je nari umufana w'umukinyi witwa Patrice Loko yakina mu Faransa mu equipe za Nantes naramukunda cyane hama nanje rero tukiri bato amisi yose namani yita Patrice Loko mukinyi mu Faransa yakinye muri equipe nationale iryo zina rero no ryavuye Loko twakina football mu nyuma cyari namfata tala sinibaza ko yari kirenga kuko abandi bana bose tworaze tugakina hama yego ico gihe nakina imbere hama nari umuatakamizi hama narakunda umukinyi witwa Patrice Loko naramukunda cyane basi bicari bangaho jewe navukiye mu Ngagara navukiye mu Bujumbura mu Ngagara niho twavukiye muri quartier 1 hama nkura nk'abandi bana bose dukina umupira tujya gukina umupira kuri Municipal football turakina football imyaka myinshi hama hari ibintu by'ama interquartier mu Ngagara ico gihe organize turabikina gushika rero aho hagera umwaka w'ibihumbi 2000 na kabiri football nakina imbere bacha batangura kunshira mu igori batangura kongira umugardien ko nari ntangiye kuba muremure hama naje vy'ubugardien ntavyo nakunda cyanda no havuye frustration kuvuga ati reka mpagarike football cyana ngo gukina basket ko sinashaka gukina mu igori nashaka gumanda mu ataka umenyereza rero yatwantrena acara yabona ko nabaye muremure amacara avuga ati tugeze kuja mu igori no ufise amatara naje nta migori nashaka cyanda bibaje mu basket niho byari bigitangura twe dusana generation za mbere zatanguranye na basket mu Ngagara bakuru bacu bitwa bazede ba Polo barindo aba grand frère quand même generation imwe ba bisi bari batanguye twe tutako twaje nka generation peut-être ya kabiri ije muri basket kuko benshi bari muri football byaratwoye ko twabitangiye tukiri bato ufite imyaka 14 urumva twari tukiri bato hama jewe tene twatanguye kwigira ko yari tele kuri Kotebu hajya hari isoko ya Kotebu hari ikibuga cya basket hajya rero twatanguye gukinira abitwa bapina dutangura rero gukinira duhura n'abatipo mu Jabe dutangura gukinira rero basket amatukama dutangura guhera saa 6 gushika saa 12 tuvuye ku ishuri dutanguye 7e niho twatanguye gukinira neza basket umwanya munini uva ku wa mbere gushika ku gatanu nta kindi twakora waweza gufungura direct mu kocha kuri Kotebu tugakina basket agera kuri stade turabikunda jewe deke natangiye gukina basket naciye automatiquement mbona ko nditse amatana kuko d'abord naraga nkukanyuka hama nkakoresha ubwenge nari intelligent cyane muri basket nakinisha ubwenge cyane hama rero turabikunda natangiye ndavyumva ko ndabishoboye kuko nari nanyaruka nari nzi kudribla hama nari bamfu uri bamfu rero hajye wa mufisi avantage ku bandi urumva nacamba buje gukinisha amaboko yose
c'était facile yo kumfata ko naranyaruka kandi narabikunda naragema nuko byaje. Wapi nta bantu narabiye ku basket na twe twabitanguye twumvise tubyahagaritse football ndashavura ndavuga ni je nibishoboka cyangwa kujya kuraba. Hariyo equipe yitwa Starlet y'abakobwa niyo rero yagirira entraînement cyo tangura kuza ndagenda kuza ndirabira hariya muri basket bataratangura entraînement twe cyo tutangura gukina. Sino nta muntu novuga ngo jiwe roko naragiye ndarabira ko nguyu unye ngo niwe yantwaye. Twagiye Pina niwe Aristide yakinye mu runani niwe twita ko twazanana misi yose. Niwe twarivaliza misi yose tous les matins après midi. Bumva ari nigiye kwishuri bumva twagiye kwishuri tugataha tukaja muri basket. Bumva niwe muntu novuga Aristide yakinye mu runani ko tukama turi kumwe misi yose. Equipe twinjiyemo muri 2002 niwaza 2002-2003 New Star baje kutubwira hari twagira ibyo bita academy hari ama interquartier hajya kuri Kotibu. Hama rero aba grand frère bacha baraza bitwa ba Poro bari batanguye New Star. New Star ikivuka nkengurutse yabaciye ko bavuye muri Kerne arabavuga ati turonderera abapeti bo muri quartier bari bakeneye nyine kuza gukina basket. Niho rero ba Poro bace baza kudutora cyo dutangura yo kucyo tugenda muri New Star umunsi wa mbere ndabibuka cyatwa kuri Ipeya badutwaye twese twagera turi 60 turi 60 umunsi wa mbere. Niho twatanguriye rero hari mu mwaka w'2002 na 2003. Muri New Star ntibyari byoroshye ko twashitse turi 60 harimo ibintu by'amakriteri y'ama selection. Yari mu entraîneur yitwa Nkengurutse François, un très bon entraîneur mbere nanashimira kuko niwe yatwigishije vraiment basket. Twari tuyizi magacha aratangura kutwigisha d'abord la discipline. Twakina basket agira discipline no kuvuga twarigenga atwinjiza muri basket atangura gushiramo discipline atangura kutwigisha niwe yadukadira akavuga ati habigenda uku amasaha bigenda uku uhejeje gukina basket uza gufungura uku basi cyo dutangura rero ngaho yari muri 2006 niho yari muri 2002-2003 cyenda bandanya muri New Star gushika mu mwaka w'2010. No kuvuga muri abo 60 twatanguranye twasigaye turi bakinnyi bashika kuri 4 abandi bose baragihagaritse. Hasigaye jewe hasigaye witwa Ndindi hasigaye ko Chirunani hari witwa Armere barabo batatu wa kane sindamibuka neza mugabo niwe twasigaye abandi bose byaranse harabo batabandanya bagumye muri division B. Twe batatu nitwe twafonceje turashika muri première division. Ama periode kera twatangura muri division B. Hamare muri division B je nahakinye imwe ama saison ane gushika muri 2002-2006 nari muri deuxième division. Hama rero bacha deuxième division urumva twara abastari twaba bagatatu bakane ko runani rwamye rudutsinda. Hama na equipe twarezamye kunda kuba ari ya mbere twe kenshi twaba turaba kabiri abagatatu gushika. Hama gushika muri 2006 rero 2006 twamaze kuronka maturité bandindi bamaze kuduga jewe niho baciye banduza muri 2006. Yari ama periode iryoshe cyane kuko hari hamaze gushika abanyongabo hari haza bitwa hari abanyongabo hari bafowe ba Estache Aimé bwe bitagoye abitwa ba Estache Mayiri ntibarugaze n'abasavuka. Hama rero ncangira match nziza ndazibuka nagize match nziza ya playoff muri division B hajya kuri Toyota. Hama president wanje yitwa Herman Ndayisaba aravuga ati loko arageze kwa duga cyobaranduza muri première division. Match ya mbere nakinye yari tournoi ya ASC Jenoside Kirimotso yabiza kunda kubera kuri Toyota. Niyo tournoi ya mbere nakinye. Hama yari bas cyanda demara mugabo ntibyanyoroheye maze gushika muri première division kuko maze gushika muri première division nashitse ndo mujene acashikara aba pivot urumva jewe nari muremure muga nkaba muto byaragore nyine babakinisha urumva sindi mu ailier kuko barabayiri bakomeye. Hama hari n'aba pivot bakomeye nukuvuga je naca nkina genre na faux pivot
hama pour trouver une place c'était très difficile byaragorana cyane quitte à ce que byaragoranye nyine bankinisha hama mugabo naza ndaronka time 6e joueur, 6e joueur, 7e joueur mugabo ni gake nakina muri mu bakinyi batanu batangura kuko hari equipe ikomeye cyane icyo gihe period ya New Star baje gutwara igikombe umva ikiva Kerne baba New Star umva igema equipe yari gikomeye jewe rero ninjiye nkengurutse ahagaritse ari Aime Bitagoye atangiye kuba coach jewe nukina muri première division sinon nkengurutse encore tuje muri deuxième division. Hazi imyaka myinshi ariko ndibuka ko twaratwaye hariho amashampiyona hariho championnat national mais twatwaye i Bururi iyo niyo nibuka ko vraiment yari championnat yari championnat national twatwaye Bururi dutsinze urunani twaratwaye amakupe menshi New Star je nagira ibihe byiza ko ajya n'uduturunwa twinshi twabera ngaha kuri Toyota mu championnat national novuga ko nahagiriye ibihe byiza mugabo sinigeze mba joueur clé bagenderako non nama ndi 6e joueur 5e joueur mugabo ibihe byiza ni kwa championnat national twatwaye nibuka ko n'imyaka mikeya mugande baka 2 championnat national twatwaye mu Bururi nengo n'indi Ngozi si je me trompe pas. Ibihe bibi nibuka ni hariho championnat national twataye n'urunani twabatsinze sinibuka neza ahantu hariho hama ibindi bihe ni bibi je nibuka ni chaque défaite twagira n'urunani jewe kuko twafuma dutsindwa n'andi ma equipe mugabo gutsindwa n'urunani jewe ntigera bipasa nukuvuga chaque défaite twatsindwa n'urunani zarambabaza hama hariho n'indi défaite nibuka tubabaje ni défaite twatsinze urunani muri demi finale cyo tuba eliminer na Muzinga yari muri playoff yari muzinga yatwerimye iyo ndibuka ko nawe nyine ari ikintu nibuka ko cyatubabaje cyane sinibuka umwaka ariko abame ku equipe nagize hariho Nuzene muri New Star Rofowe yari mu interieur mwiza cyane ukuvuga ko jewe le fait qu'il a développé je tuko dutse umuntu adafatira amarobo le meilleur rebondeur to dutse Rofowe yari autoritaire muri défense no kuvuga ko quand il était là twarumva ko turemye no kuvuga ko abandi bose barashobora gusiba mugabo wahari turashobora gukina haba naragize umweri yitwa Zed qui était très rapide cyane no kuvuga niwe yadufasha cyane mu bintu by'ama transition hama Savoka no kuvuga ko jiwe j'étais pas fort mu bintu by'amatire j'étais pas fort no kuvuga ko c'était le joueur yazana ama passe il était très fort twarashobora gukominikana neza kabone ngene yarazi nyine nkina no kuvuga ko Savoka il était tellement bien quitte à ce qu'il y en ait n'umuntu qui m'a beaucoup marqué hama nandindi muri défense kuko ndindi yaraduha ari muri défense nawe nyine wari yari un très bon défenseur abone wantu je nibuka kimo marqué New Star uvuze New Star ndabona mo forward hagaruka ndindi muri défense ndabona transition za Z na les shoots za Savoka amaze gushika twake turonka stabilité y'ubu equipe ya mbere je yantera ikibazo non seulement jewe kandi no muri izo periode zacu yari equipe ya Kerne sinzi ko ubu byo byarahindutse ariko Kerne à l'époque no kuvuga bakina défense très dur no kuvuga pour casser défense ya Kerne abantu baba à l'aise bara ba shooter kuko bakina défense iri regroupée hama bari bazi kugira na couverture en chaîne baragira ama couverture neza no kuvuga aba joueur twe bakina bari facile bara ba shooter no kuvuga dukinya na Kerne yabaye ba Savoka yamara abantu bashuta muga nka twe tutashuta aba intérieur tutashuta no kuvuga à l'intérieur c'était tellement difficile gukina match ya Kerne no kuvuga chaque match ya Kerne je yarangora contrairement match z'urunani kuko urunani bakina défense ouverte jewe byaranyorohera n'ama incursion yanje je yanje narohego ndakina n'urunani ndikunda kina nandi mu equipe mugabo Kerne baragira ama help cyane ama aide menshi quitte à ce que c'était très compliqué. Abakinyi iyo periode bari bakomeye mu runani
hari abitwa ba Fanny, hari abitwa ba Blaise qui était tellement rapide, hari ba Fanny, hari Willy qui était tellement difficile aussi kumudefendako urumva. Hama muri Kerne urumva haca haza amaperiode z'abakivunda, y'amaperiode y'abakivunde, y'aba Parfait turi muci, muri Muzinga ntabwo nibuka neza. Après yari Mayeri qui est venu après iwacu, nawe nyene tuko turakina, c'était tellement difficile nawe nyene kumucunga atarazi. Nabo novuga mugabo umukinyi wa mbere kino Zambiti Bagafisi, Gafisi yaratugora cyane, abo no bakinyi nabo nibuka vraiment batugora. Yego. Muri New Star nagize problème ya genou. Nagize problème ya genou, c'était en 2010, 9-10. Fin ya 2009, twinjiye muri 2010 cyangira problème ya genou. Hama problème ya genou byabimiza ko guyikinirako ngo mandayikinirako. Haragera kuri stade rero gene kagumbyimba. Ukayikinirako gumibyimba, hama marigama yaramaze kubatusha. Umuganga acanambira ati rero hanye il faut opérer. Angenda yo opérer, l'opération ndatinya opération ya maperiode ukiri muto sinashaka opérer, navuga bizokwijana mu ndagira. En certain moment ndamara une semaine ntabuje kuguru natambuka. C'est comme ça ndavuga j'arrête le basket, naciye magarika basket 2010. Maze guhagarika kariyeri yo gukina, urabona ibintu bikunda, mpagarika muri periode nari en forme, ndamaforme, mfise succès, c'était difficile yo guheba basket. Niho naciye mfata rero ico gihe periode zacu nta mukoci wari afise muri division B. Hama le président canambwira ati le coach pourquoi pas utofata equipe ya division B. Cyamfata rero cyamba umukoci wa New Star y'abakiri bato division B. Nuko rero naciye ntangura rero muri New Star division B. Première saison cyatugira 3e place. Avant ndabona ko ndabikunda, hama nje ndi très proche n'abakinyi cyane. Maze kuba proche n'abakinyi basha baranyikundira cyane, sanga ndabikunze, cyo barambwira ati lo corona ko ari yareze n'abakinyi reka tumugumizeho. Cyambandana rero ndakoca pendant 2 ans. Mu nyuma cyamba muri New Star ndakoca première division muri Regazelle. Duje kuvugana na president yitwa Nuni, cyamwitira ko none nawe nta kuntu uza muri Gazelle. Nza muri Gazelle, ndakoca muri Gazelle, ndakoca une saison amakibwa aje, on s'est pas compris sur pas mal de choses. Ndavayo cyandisubira mu Ngagara, cyo dufite equipe twari fidèle. Umva naraca kuri Dragon mvuye mu basket, nkabona abana bakora kina ariko asa no marwa organize. Hama hari rero equipe twari fidèle, yari club y'abagumya banga baje kwiheho. Cyo ndabafata ndaborganiza, cyo turakina rero champion, batari muri championnat les fidèles, nawe ndabakoca 2 ans. Bobo rero nararyohewe cyane kuko yari fruit ya travail yanje, n'abana nakuye ukunda ndaborganiza, ndabateza imbere, ndabakoca 3 ans. Cyenda muri Berco Star 2014. None cyamba nayo mu assistant coach wa coach Richard. Cyo twagira ibihe byiza naho nyene turamara 2 ans. Tugira amatournoi, tugenda gukina mu Rwanda, amatournoi twakinnye muri Kenya, amatournoi twagiye mu tournoi menshi cyane. Niho twaciye par chance turonka victoire muri zone 5 muri 2015. Tugenda gukina muri zone 5 yabere muri Angola. Tugenda gukina muri Angola, mvuyeyo cyandahagarika muri Berco 2015, cyanja muri Aigle Noir y'abakobwa. Aigle Noir y'abakobwa nanye ndayikoca 2 ou 3 saisons. Twagira en parallèle abahungu, non yari abahungu n'abakobwa. Yari abahungu n'abakobwa, numva twagira entraînement abakobwa avant, mu nyuma abahungu tukabikorana na Wege. Narabonye ko ari wayabandangije n'ubakiri gushika rero 2020 ngiye 2020 niho naciye mpagarika cyangwa muri Suisse. Nta diplome jewe nari mfise ngahanye mu Burundi. Nta byari kubikunda kubimenya. Hama narajya kuma internet, njyewe nyene nije nigirisha ama formation yiwanje. Sinigeze ngira formation ngaha ni formation nagiye kuzigira maze kugenda Lausanne. Basket ikintu cyambere yanyigishije jewe ngaha no uvuga, yaranyigishije d'abord kubana n'abantu.
ni ikintu je yanyigishije kubana n'abantu hamira ama réseau yarampaye réseau irama abagenzi kandi rero abagenzi bibo jewe n'ibintu nagenda ratera imbere ari ubuzi nagiye ndaronka ari utuntu twose nagenda ndaronka amasalaire urumva barakura amahera tukiri muri basket baraturira ishure muri New Star urumva president araza akakurira ishure akavuga ati loko c'est bien uri bien minerval ikaboneka twarahakuye ubuzi benshi muri New Star bararonka ubuzi je mukuru wanje yararonse akazi urumva no kuvuga ko ikintu gikuru nahakuye ndahakura discipline ukahakura le respect ukuba abantu ukahakura urukundo basket niho jewe uko je sindi umuntu nagumye nja mu tundi tuntu tw'ama club culturel canke ibintu vyandi jewe ma vie ngaha mu Burundi yari ishure après ishure yari basket nta kindi imigwi yarandondeye hari ama equipe yandondeye ariko nkanka hari ama periode nameze neza gusa sinushaka kubivugira ngaha mugabo ndafise 3 équipes zitwa ko zandondeye naranka kuko narakundana cyane na president wanje Herman hama Aimé Bitagoye nawe nari mu ma plan de jeu yiwe yarankunda ça servait à rien kugenda nabona ko mengo ni kuba décevant arankunda nari mu famille New Star n'ubu muri abandi ngaha j'ai pas changé ngo mandi New Star ni kuvuga narayikunda natanguranye nayo ndindanye nta handi ndahiza ngenda muri Suisse nta handi equipe famille même si abakinyi bose urumva twakinanye twaramaze gusanzara umunsi ari mu buzima bwiwe n'ibiki mugabo iyo nji Burundi ngaha urumva ko umutima ukubita ubonye umuntu yambaye New Star ubonye uje yambaye New Star uraryoherwa urera muri hariya muri Suisse ndiko ndaraba ari ama emission ari ama classement n'ibiki akantu kambere mbanze kuraba classement New Star sawa haba rero ngaca nkunda n'icyo politiki bafise ndakunda icyo politiki ya New Star y'abajeune ko je nanye misi yose nkinisha inkunda les jeunes n'entraîner les jeunes n'ubu n'entraîner les jeunes ni kuvuga je ndakunda icyo politiki yuko ari les jeunes bamwe bakina ari les jeunes bamwe bakina kandi ndakunda icyo politiki yatanguye abantu batayumva cyane ariko nako ça commence à payer tout doucement Zisangishika rero umva je nagiye muri 2020 muri Covid hama c'était difficile hari hugaye ibintu byose byugaye mu mbeho ni ugishika umva nta kintu kimwe jibero rica nitangurira ndabaza madame ama equipe yo ngaha basket ari yarambira ati ziringana ngaha hama umunsi umwe rero ndagenda ngiye ndavyibuka c'était un soir à lundi hama ndashika ndabona equipe shitse muri salle mbona abana bariko barakina le coach cyo gihe yari en retard nyarugazi mbona abana bariko barakina bonyine ndahabwa stop ndabaza biti meze neza ndashaka kwagirisha exercice baremera twagisha exercice abana bararyoherwa entre le coach yaje acaguma hejuru aguma yitegereza nanjye sinamubona ari magrade hejuru Chiwiche ndabandanya nguma ndyoherwa ndabagisha pendant 30 minutes abana bararyoherwa ndabicarika tubatira inkuru le coach acaraza imarindi aragirisha entraîne ahejeje acarambaza ati ko twabonye ngo urafise mu connaissance urazi basket urakina basket je suis entraîneur ah bon sinatwe tuko turondera bantini ça te dit ko uraza tukarabatiye bacabangirisha test rero bati viens tuzobahamagara aba responsable hama tugirishe test kugira turabete connaissance baraza abatipe bane n'amakoti n'ibiki barangirisha du test barambaza des questions nishura par rapport à la connaissance ya basket par rapport à coaching par rapport ya gestion y'abakinyi bo bakeneye kubona ko d'abord uri intelligent et hama ufise le respect ubara bo ntibinjira cyane ibintu technique barakubaza ingene ubana n'abakinyi ingene ubona abakinyi kugira bumvirize philosophie yawe cyosanga bakubaza kugira bare ko umuntu ari humble ari umuntu cyo bugufi atari umuntu ashavura atari umuntu avugira hejuru bakubaza des questions ukishura bas cyambwira ati OK zo telefone 2 jours après nous avons un téléphone qui signé contre nari maze 2 semaines muri Suisse j'ai signé mon premier contrat kujya kwa New Star nye ça fait 5 ans
ayandi ma equipe yarandondeye kubera nacingira des formations ubu ngeze kuri deuxième niveau 2 muri basket. Ayandi ma equipe arandondera nze gukoca mais cette année ubu mfise amademande nka simba violence n'ubu niko yakora ni stage. Ni equipe yitwa Puy Lausanne Foxes, ni ville zibiri, hariho ville yitwa Puy n'akandi ka ville kitwa Lausanne. Amaville abiri rero tuja hamwe yitwa Puy Lausanne hama Foxes. Nuko niyo equipe n'entraîne mu guhera muri 2021 fin 2020 début de 2021 gushika 2026. Ajya ma pays européen nyene bimeze ni ukuvuga hamara ama catégorie. Urumva rero catégorie y'aba moins de 8 ans, haraba catégorie y'aba moins de 10 ans, hari catégorie y'aba moins de 12 ans, 14, U16, U18 jusqu'à kuri U20, U23. Hama deuxième ligue, première ligue. Hama rero les bons coachs bagenda hasi. Contrairement y'icyo bandi bibaza, ni ukuvuga umukoca mwiza atanga babashira hajya ma U10. Niho les bons entraîneurs babashira kuko niho abakinyi baba bakeneye les bases. Et j'ai nashitse umukoca il a eu 15 première saison mu nyuma kinda muri U14. Gushika ubu rero ndi mu ngira U14 hamwe na U16. Jewe n'entraîner les équipes élites kwa nafise niveau 2 ukuvuga ni viri un peu hejuru. Nukuvuga n'entraîner les équipes élites. Hama hariho niveau 1 ni élite hakaza niveau ya kabiri U14 2 U14 3. Nukuvuga je nama n'entraîner ama équipe élite. Nukuvuga 2022 twarakinye finale Suisse muga turatsindwa muri finale. Hama mwaka wakurikiye nkina demi finale U14 biranga. Muri demi finale imvira muri demi finale. L'année passée navuyemo muri huitième de finale. Hama rero cette année U16 natsinda champion 6. Twabaye champion 6 duje gutsinda equipe yo mu gisagara ca Ashila muri Suisse alemanique. Ni muri Suisse bavuga ikidagi. D'abord ikintu ca mbere ni kubandanya n'entraîner. Ndabikunda hama hasigaye ko ngira niveau 2+. Kubera nk'ubu niveau mfise sinemerewe gukoca aba moins de 18 ans. No kuvuga jewe mo niveau igera kuri moins de 16 ans national. Kugira nje gukoca les moins de les U18 ntegaza guca yindi niveau yitwa 2+. Kugira nshobore kuba umucoach wa U18 national. Hama rero urumva rero nshaka kugira information l'année prochaine kuko test twagize l'année passée banyemereye ko ntegereza gukora niveau ikurikira cette année. Et nous voyons dans l'agenda qui fin cette année, octobre, sauf erreur. Hama vision yanje jewe nuko mva muri U16 ko rwana maze kumu champion cinja muri U18. Et U18 ni niveau hejuru cyane. Ni niveau utegeza ko ufite connaissances zikomeye. Ni formation umara toute une semaine. Atakindi muja mu vyigwa gusa. Une semaine mutavaho mugaranwe ari vyigwa muja kuma machine, une connaissance à ma test, une vision de fils, niveau 2+, hama, tu peux aller U18. Je ni jendi ugushika ino saha ni jendi umucoach wa diaspora y'abarundi muri Suisse. Hama je na twatanguranye ni yabereye mu Faransa areze imyaka 3. Hareze 3 ans et niho je natanguye hari muri 2020. Hari muri 2024 sauf erreur 2024 2025 et muri 2023 mais ngo yabereye mu France et je cyantwara ngenda dutwaye abana bakiri bato. Dusanga ni tournoi nini. Ariko rero twatwaye abana bakiri bato cyane. Ndavye tournoi ndavuga ni tournoi ni prochaine mise. Cyo turipanga. Yabereye rero yakurikira yakibera muri Hollande. Tutagitwara nje twagitwaye muri Hollande. Hamara ni passé sinashoye kugenda ni mwaka rero byaranse. Mugurumva ni jiwe ndi responsable wa ma équipe ya diaspora mu Suisse. Turayitabira cyane kandi n'amatungo meza cyane. Asaba ubwenge bwinshi naho nyine. Kugira zike ni tournoi zatanguye ari buhoro mugabo onye ni tournoi bisaba ubwenge. Kugira utware kya gikombe. Non, mu nashobora kibagira tournoi twatwaye muri Hollande, c'était très difficile dutsinze ababiriki.
nibo bantu bambere bagoye gutsinda. Amatara arahari kuko hari abana bavukiye hariya tutazi, hari abana bavukiye hariya bazi umupira, bazi basket. Urumva iyi ni politike yande, kiza kuba ari politike narabikunze. Nabonye Febabu iri yatanguye kuzira iragira contact na Patrick nawe si sauf erreur byo numvise yatugiye mu projet yaratangiye kwegera les présidents bo muri amatourno ya TBB. Hajya rero bimaze kujya politike ni nziza cyane, hajya badoshobora kudetecta abana kuko hari abana bakina basket Loris, hari abana bakina umupira uteye ubwoba ukavuga uti aba ubazanye Burundi ni ikintu gikomeye. Mugabe bice bisaba une bonne organisation ya fédération yacu, une bonne organisation ya diaspora kugira dushobore gutravailler en symbiose, duteze gutravailler ensemble. Yego ndayikurikirana mugo urumva unyibiri biragoye. Mu mwaka uheze twari dufite ama retransmission en direct, hajya byari très facile yuko tuziraba. Ubu urakurikirana mugabo ukurikirana les résultats, urumva nituronka ari YouTube yanyu niho tuza turarabira mu match barabaye, cyo tugakurikirana ama résultats, ngafata carnet urumva no munsi ukandika no munsi imeze uko, hama mu nyuma nkaraba nkavuga okay iyi ni sino ni urabikurikirana mugo urumva atamara transmission en direct kuko diaspora irabikunze. Agamara transmission en direct diaspora yarazira kuri Facebook, barazikurikirana kuko abantu bose barakurikirana byo ngaha cyane bose. Mugabo bafite ubwabo biragira urumva c'est un peu difficile. Basketball biriko birabubu no kuvuga ni gutangura. Ikintu cyambere ni guhera hasi. Jewe ikintu cyambere kimbabaza kandi nibaza ko na federation itarakora cyangwa bakaja n'amakomine, no kuvuga hari ikintu kera cyahora kiba cy'ikintu cy'ama interquartier. Urumva hakaba ama interquartier si hoze mu president abigarura bijya bintu, hakaza akaba ama interquartier, ni kuvuga bakorganiza chaque zone yabifise ingene yorganiza akaba equipe ya zone, akaba ama interquartier. Hajya niho twabona amatama basket ikatangura kubana bakiri bato. Heureusement ko nabonye cette année nabonye twasuye kubona basket, naragiye kuri terrain nabonye ko twasuye kubona basket harimo abapeti b'abarundi. No kuvuga ki abakiri bato tukigira ama championnat yo muri zone. Urumva mu interquartier nta bintu bikibaho mu mashure, sinibaza ko bigifise ingufu cyane. Hajya niho hari ingufu, hakaba mu secondaire ajya amaturno mu secondaire, niho twabona amaturno y'amashure, ama interquartier, ama interzone biga n'ibintu byasohora amatana. Wari abapeti benshi bari ngaha, je mbona cyakuri Toyota nkaraba cyangwa hari abapeti benshi mugana amakipe bafise. Ni kuvuga ya politique y'ukuzana basket bakayidecentraliza irashobora gutera ibintu tuzoronka amatana y'abakinyi, hama bagakomeza na division B. Je naratangaye ndiko ndabona abapeti nabonye setani mu runani mu haze 2 ans ngaha, nababona kuri Nijabe ndababona barakuze sikara arabastari baduza public. Ça c'est très bien. Cyane mbabaza ndi muri Suisse ncara nkabona abantu baduza na Senegalais. OK, c'est bon, chaque monde sa politique yabo n'ibiki mugabo meno ça fait du bien. Tuko turabona bagibere Gibero urabona ngenda muzi agitangura ari umwana kiri muto, ubu ni umustar. Biye nibyo dukeneye mu kuvuga abana biwacu. Dutangure basket hasi, hama tudecentralize basket ije mu makartier. Mugabe biragoye, mugabe ikintu nibaza ko cyo guteza imbere. Umva Abasuisse ikintu cyambere bakwigisha twe ugiye hariya ubu ufise reconnaissance. Mugabe reconnaissance dufise ziba ziri vague. Bobo rero cyo bakora Abasuisse baca gushirira ubwenge ku murongo. Bijya reconnaissance dufise bakadishira ku murongo, bakakwereka ingene structure, bakakwereka ingene prepare d'abord entraînement, bakakwereka objectif, ukiha objectif yindwi, objectif ya 2 semaines, objectif ya 3 semaines, hama bakagupangira mbega hantu nkenera aba coach bo ngaha rero ikintu bakeneye bazakora amafarmasi. Bakakwigisha ingene wa structure umupira, ingene bakwigisha basi ingene structure entraînement, ingene structure match, ingene utegura match. Jewe inko cyari ire U14 mukasi shaka kuja gukina ntabanije gutanga
plan ya entraînement hari umuntu ategereza kwiga karate anye dukosora ibi dukosora kuramo ibishiramo ibi hama tuzokina na equipe kanaka ni U14 akabwa ati abajya bakina guki du prepare uko tugira tugashika kuri terrain bamaze gutwikira bifise ngaha ni tubuze formation tubuze abantu babigisha sino ubwenge bwahari les connaissances barazifise nta kindi n'amaformation navyo nibaza ko ari ibintu bizo biraza guhurira. Turagushimiye cyane. Ndabashimiye nanjye.